rero burya ntimugire ngo ni mwebwe abarundi mukimbaza n'abanyarwanda bakabanyandikira burya abenegihugu bo mu Rwanda je banyandikira bakambwira bati ntiwovyorosha ukatwugurira tukaza guhaha je ndababwira nti ikosa cesije ko ntegerezwa gukingira abenegihugu none wewe ubutegetsi bwanyu ntimubabwira bakazana icizere yuko atamugambi wabwira nabo Burundi kihari bakazana bajya abantu bakabaduha none bariko bakoresha iki none twovuga ngo bariko bakoresha iki abo bariko bakwima hama bakaruja kugisha igisoda bakarujana muri M23 abo etat-major general iri haji Kigali irazwi twamatiro turabivugana none ariko bakoresha iki kubera ikatobaduha nico kibazo navuze nti bari barakuremera nta kundi jewe nzoracungira ku rubibe nibantera tuzokwivuna none twugurure umutwe w'umuntu w'ubugwa ngahe erega hari ikintu kigoye wuguruye bace bazanamo babandi baje guca imitwe abantu none tuzoca turi hiki nta politike ivuga mu Rwanda no Burundi ntibumvikana nta vya politike bihari nico kibazo cyonyine narumvise perezida w'u Rwanda ariko aravuga ngo nta ngorane zabo ngo n'abarundi ngo bugaye ruri none twugaye uko nyene yego nabazane je mbere navuze umunsi wo kubakira twuguruye tubakira tuzosubira kuganza biheze none abujijwe n'iki kubazana ico arico kibazo yo kwishura ico rero si je ndacishura je mvuga ndi kubona yase kubarungika nuko afise igikorwa ashaka kuzobakoza kuna biri Burundi Chemba barabibonye igihe ari je natwara abakuru inama y'abakuru b'ibihugu mu karere cyane burya narekerageje kudabera ikintu batora umuti w'ikibazo cya Kongo uwe cyenda abo bariko baragwana umwe arondera iki ni igiki Kongo ihaye u Rwanda rutazosubira rutosa gutera hanyuma icyo kintu u Rwanda ruravuga ngo ni FDL Chamoga FDL fata kwa mwasi wa twese nuwa Kongo nuwa Rwanda nuwa Burundi nuwa karere none rero usanga FDL ari ituma Rwanda rutera Kongo twese mu karere tujana ingabo tuyigwanye gushika tuyiheze ico gihe Rwanda ntuzara kuvamo zoterwe ico icya kabiri ni ku kibazo cya Kongo na M23 twaje twarihuriye ico gihe turavugana neza barambwira bati turashaka naho muri abakongomani batego none muri abakongomani kugira mwizeze leta ya Kongo yuko muri abakongomani mutara abanyarwanda mwogira iki Irebe FM ko murakoze nyine cyubahiro nanje kwa kanyabo nkijije nanje nkenguruke kwandi bakengurutse kuri kino kiyago ncengenda songora icambere jewe nagira n'interano ntoyi nagira ntange kubera nitwa Renovanda bashinze nkora mu kinyamakuru iwacu nk'abasanzwe nkora cyane inkuru zerekeye dukikije ego turafise mbona kazoza mugabo no munsi turafise ikintu gihanze isi yose yacekeye indarika ry'ibihe jewe nagira ntange interano iyo mbona kazoza irahari mugabo ntutashiye imbere indarika ry'ibihe navyo utembereye ngaha hirya za Kamesa hejuru y'igisagara urabona ko biberaho biteye akoba ariko abatuzi yuko hariho na carte yabayeho yerekana amazone ARS izira kubakamo muguravye inzu ko ziduga ngaho hejuru biteye akoba nyakubahwa nyene icubahiro nta kuntu nta ngingo yofatwa kugira dukinge tutaronerwa kugira twubaka byose hepfo birashobora gutwara umwanya wose hama n'abanihenze igihe haba inondation mu Gatumba barashitseho muranatanga itegeko yuko abantu mu Gatumba bo kwimuka mugabo usubiyeho no munsi hari abantu muri iyo zone bagarutseho aho nta kintu cokorwa kugira umuntu akinge atasubira guseza rero hariho ikibazo cerekeye ubutare muri iyi minsi turabona ko ubutare buriko buribwa kandi bugashoka ku mugaragaro mugabo turibaza tuti ko twakuze twese twiga amashuri tuzi ko Burundi hari ubutare
hari zahabu, hari nikele, kandi bamwe mu bakoze umwuga kera barakoze reportage hamwe ahubwo butare bwibwa materiale hehe nikele. Mbega uno munsi ko bigiye ku mugaragaro, twokwizera yuko uko dufata ko abantu bivye kera b'iki gihugu, twokwizera yuko hazoba enquete hama tukabona ubwo butare bwibwe iyo bwanyikiye nico bwakoze nawe guje. Hama ikindi nagira maze mu mbono kazoza niko ndayisoma mu kanya ngaha, uburimyi buza mu vyambere. Ubwo uburimyi buza mu vyambere, umwimbu wongerekanye ntihagire aho ushorerwa, usanga ari agahombo. Abona nk'akarorero abakora mu reportage bashika za Cibitoki, za Rumonge, barabona abantu basize imitahe mu burimyi, barima ivyamwa bitandukanye, bakavuga bati iyo vyeze turabona aho tubishorera. Kubishora naho benshi bikora ku bihugu bibanyi harimo n'igihugu c'u Rwanda. Anagira mbaze rero uno munsi ko imbibe zugawe, ubu bariko bakubwiye kugira imbibe zugurugwe, hari icizere uno munsi processus colonisation de relation igeze hehe. Ikindi turi mu karere ego turasibona kazoza, muga turi mu karere uravye umutekano Burundi turawufise, mugabo ababanyi bacu ivyifashe neza. Kandi igihe n'icubahiro musanzwe muri n'umarongoye ishirahamwe yo Africaine, musanzwe mufise ijambo rikomeye. Uno munsi turavye ibera ngaho hirya muri Congo igice ca Est, kandi turazi ko Burundi bufisemwo ico butereramwo. Twumva ko havugwa ibiganiro hagati y'abagwanya leta na leta ya Congo. Uno munsi icizero kiri hehe? Kuko iyo bibaye nabi Burundi bubakira impunzi byose mu uno munsi kandi bagari ibibazo. Abo nambere nifuza n'icubahiro ko bogira ico bukivuzeko. Rero ico nagira mpereze ko nico gusaba nk'umunyesha makuru, uno munsi ikibazo turiko turasohoka buke cerekeye igitoro. Yego turiko turagisohokamwo, mugabo ndazingira havuye muri radiyo zimwe ko twabitoroshe muri ico gihe. Nagomba sabe ko ndazi ko ari reportage benshi twaretse gukora, twari kuja kuri tele, kuba twaretse gukora kubera ingorane y'igitoro. Ibihe nk'ibi muzohore muraba nyene icubahiro, n'amamedia nayo nyene ari privilege nayo nyene ahabwira akazi kamwe kabandanya. Onezime yavuze ati radiyo izindutse itavuga abantu baragira ubwoba, mugabo ako gafaveri kakaba kugira iradiyo canke ikinyamakuru kibe kibandanya. Murakoze cane. Murakoze. Banze mbere kuri ico c'ubutare kugira ngo cereke itegere. Ugenda kubabaza uti washe ubutare bungana iki, bakubwira na je nazungurutse ndaza kuvuga imbere yuko nja kuri ikibazo c'ubutare, nabanje kuzunguruka n'amasite bariko barimba yose. Bose ndahatembera, ni hamwe nacangirisha inama amakoperative mu butare. Urasanga umuntu avuga ngo ariko arimba, akakubwira ko ku kwezi yarose igarama imwe y'inzahabu. Uje ndabwira none rero ko uhomba bamwe, kuko none woguma wimba atacukurayo. Bigira inzahabu ziroroshe zo kwiba, nico gituma udafise ikimashini. Jewe namaze kuvuga ko atari ufise kiya kimashini bugara amagufuri, nta makontra na leta tuzogirana amakoperative tuyo tarangere tuzoyagenda, kuko wataco inje zumba cagenda. Hariho abari barimvye kera, barimvye barashora. Rero hariho n'abamaze kunyigamba bavuga ngo ivyo vy'ubutare ngo bijemwo karego twarimbira tugashora nta mwatuvugisha. Kuko kuva kera hari n'uwambwira ati je natanguye mu 1998 twabwimba tukabushora nta n'umwe yatuvugisha, we niwe ubizaye. None nk'ubu nomubaza ati umaze gushora ubugani ntawuzi kandi abantu enquete zaraheze zozo ndiko ndabarihisha ni barya Rainbow Mining Burundi. Si Rainbow International Resources barya barashoboye ubutare ndagaruka nari nabanze, niho rero naca ndabahagarika. Nuno munsi ndabwira mwebwe mutazanye amahera yavuye muri burya butare ndayabona,
ntidushobora gusubira kumvikana gatoya, ntidushobora kumvikana kuko bobo turabibona ibyo twishyuza. Ku bandi kugira uvuge ngo wenda kwishyuza itoni izi rero bo ndabishyuza itoni 2,000, ndabishyuza 2,000 kandi bategeza kuzizana batabizanye. Bwa mbere baravuga ngo leta ngo niyo ifise amakosa, nabwiye ntimunyereke ikosa rya leta aho riri. Mugana asanze hariho n'ibintu by'uburiganya bya ntuze ya kera, kode ya kera, usanga ubutare ntibari barabutunganije neza. Hariho n'abandi bimba aribo banyitanga mu manyama bambwira ngo mbega ngo none ngo ko hazoza haraza ubutegetsi bushasha ngo buzoca buhindura amategeko rero ngo wumva ngo kare twashyizemo amahera. Ni muri ayo mategeko mashasha bamashizemo icyo bita disposition transitoire, ingene muva muri ancien système muja muri nouveau système. Niba wowe wari ufise amahera utari bwisubize, ni ukuvuga yuko hacaho mekanisme ingene bizogenda kugira uronke amahera yawe. Ubu rero abo bimvye naravye maze kubura ndabishyuza ibingana iki, ndaciye mvuga nti ndaraba ugiye kuraba ubutare bimvye ntani akamanyi. Urabona nka kujya ku nka wokora ko ubwoya, niko vyagenze. Ubutare mu Burundi buruzuye ku buryo guta umwanya buri kurondera ngo mbega ngo watwaye bungana iki. Abajije n'ibyo bari bavuze ko inzahabu ngo zive i Burundi, ngo zavuye i Burundi zashotseyo, ntimwonka amazina. Barayanyimye nabo nyene kubera babifise n'inyungu, baranyimye amazina. None twirime turasiganwa n'ibyo tudashobora guharura kandi dufise ibyo duharura ngaha. Ubu rero niho twaciye duca umurongo bica bigenda neza. Ubu bose rero naho nyene nasanze n'amakontra azogorana kubera tutaragira amarasheshe tumenye kantite irimo. Aho tuzi gushika ubu agaciro ni nikere bugiye y'umusonga tufise agaciro k'imiliyaridi 208. Novuga uzanya amahera yo gukoresha tuvuga uzanya ngahe, natwe tuzanya tuzogabura gute, niho kontra yoroha. Mugabo ku bundi butare nta biragoye. Nico twaciye tugira ubundi mugambi w'ingene ubwo butare tubwimba. Nuvuga duca turaba abahinga babishoboye, leta ikaba ari kwirimba umugabo igakoresha abahinga ikabahemba mu mwimbu waje. Ni irya sosiyete mwumva Sonarek mu Cibitoki iri muri Titani, be na Sotrevo ijya mu Kirundo. Hajya aho imisanzwe ni nka leta iri kwirimba igaza kuguhemba mwumvikana ibice wowe uco twarundi ibice atwara. N'ahandi abandi bizotugora ko tugira abakonta. Hanyuma muravuze ikibazo cy'abenegihugu bahora bashorera nko mu Rwanda batagira iyo soko batakironka. Hariho ikiruta ikindi, amagara aruta byose, ubuzima bw'abantu. Jewe burya ntimugire ngo ni mwebwe Abarundi mukimbaza, n'Abanyarwanda baba banyandikira. Burya abenegihugu bo mu Rwanda je banyandikira bakambwira bati niwo byorosha ukatwugurira tukaza guhaha. Ndababwira nti ikosa cyesije ko ntegerezwa kugira abenegihugu. None wewe ubutegetsi bwanyu ntimubabwira bakazana icyizere yuko atamugambi wabwira nabo Burundi kihari, bakazana bajya abantu bakabaduha. None bariko bakoresha iki? None twovuga ngo bariko bakoresha iki? Abo bariko bakwima hama bakaruja kuvugisha igisota bakarujana Venezuela, etamajoro generale iri